Ndabakiriye mwese mu ngoro y'Imana, nizere ko twagize ibihe byiza aho twiriwe mu mwanya wo gusenga ngaha, ndetse n'abavuye ku buzi n'abavuye muhira. Nongeye kubakira, nanje nibaza ko mwanyakiriye kugira ngo duteramane mu ngoro y'Imana kuri uyu mugoroba. Imana ishimwe cyane. Nagomba ndabakire rero mu ijambo ry'Imana tugomba gusangira kuri uyu mugoroba. Bariko baraturongora, bariko baratubaza ico dusohokanye. Jewe ndibaza ko hari byinshi twasohokanye. Ikibinyemeza nuko ivy'Imana yakoze atari byose tubonesha aya maso. Hari ibyo mu buryo bw'impemu tuzogenda tubona byambara umubiri. Ibyo navyo bisaba yuko tuvyizera, kuko ijambo ritubwira ngo nimwasenga mwizere ko mubihawe muzobona biba, nanje ndi murabo. Kuri uyu mugoroba rero nari nshaka dusangira ijambo rivuga ngo guhorana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Uyu mugoroba numva iyo abantu bariko barasozera amasengesho, twese nuko usanga twiyatanze, basha bya bintu Imana yarabikoze. Haba hariho n'Imana itaraganiriza ari très attentif kugira ngo yumve ici mubarira. Ariko tukigira hangaha numva twokomezanya tubwirana ngo guhorana ishimwe. Iri shimwe riva ku Mana. Twabwiye Imana yumva, twahora mu masengesho. Nubu hariho ushaka kuvuga ati nta shimwe nshobora kugira kuko mpagararanye n'ikintera ubwoba. Ariko turaza kurabira hamwe igituma dukwiye guhorana ishimwe, uko tubisanga mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge, hama nawe wisengere nanje nisengere, Imana tugenderere. Bwirukiro Mana nkuru, tuje imbere y'inyonga zawe ugira kandi Mwami kuri uyu mugoroba. Turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo ko dutije aka kanya ko kuba duteramiye ku musozi wawe umwe Aburahamu yavuga ngo biraronkeka. Utugenderere nkuko bwa bwiza bwawe bwahora bumanukira kuri rya hema. Ndasenga ngo jewe ubwanje ungenderere umuntu wese araha ahantu Mana. Ntitugende uko twaje by'ukuri Mana. Urabona imitima yacu nta yindi nyota dufise yo kuba muri wewe, ni wewe wenyine dushaka Mana. Dushobora kuba twarihenze no mu guformira amasengesho yacu, ariko urazi ko uri umuvyeyi adukunda, uzi bishobora guhaza imitima yacu buri muntu wese araha ahantu. None turaguhaye kaze mu ijambo ryawe kuri uyu mugoroba. Undeke mbitwiyo hamu dushikire Mwami. Icubahiro nishimwe bibi byawe mu izina ryawe ryera Yesu. Amen, amen. Imana ishimwe. Turaza gusangira amajambo ari muri Zaburi 71, ariko imbere yuko utangura kuyasoma nashaka dufate Dawidi nk'icitegererezo. Turavye muri Bibiliya n'umuntu ibihe byose yabayemo, kandi mu bantu bari muri Bibiliya je nabonye umengo uyu mugabo yabaye mu bikomeye, ariko yahoranye ishimwe. Ishimwe ryiwe ryahoraho. Yabwira Imana ati Mana, izuba ritaraseruka, umutwenzi utaraseruka, ngo uzohora wumva amajambo yo mu kanwa kanje ngo utazira. Mbega uyu Dawidi dushaka watwigishije mu ndwi yahera yatubwiye ngo dukikujwe n'igifungu c'ivyabona. Na Dawidi arimwo ntaco tuzitwara, tuzosanga yaraciye mu bikomeye, ariko ishimwe ryiwe ryarahozeho. Mbega twomwigira kwiki Dawidi? Nafashe mu bice bitatu Dawidi twomwigira ko mu buto bwiwe, mu muryango yavukiyemo. Mbega ntiyahuye n'ibintu bishobora kuba byari kumubuza ishimwe. Nabonye yaravukanye n'abantu, yego iwabo baravuga ngo barabahungu beza b'abanyakaranga ba Eliyabu, na Dawidi barayimubwira ko. Mugabo ndibaza igituma se yashwarishije yuko koko kaja mu ishamba kuragira, abandi bakababaho cadre mu gisoda. Ivyo adasamaye ntivyo umutera blessure. Igihe abandi bene wabo bari bamamaye mu gihugu arabagenero, nako kari hariya mu ishamba, sinzi namba ari rya rukoko canke rya kibira, nuwo mugabane se yari yaramutoreye ngo wo Dawidi ubuzima yarabutanguye. Gushika naho se azaramurungika ati genda ndabire ko bene wanyu batabarutse, nawe bene wawe yabashikira ntibamwishimire. Ese uje gukora iki? Ukunda intambara, ukunda ivy'usamarira. Igihe yabegereza basugejwe na Goliath ntibamwakiriye mu rukundo. Aha ndiko ndabwira wa muntu nawe avuga ati no, nta shimwe mfise, uravyo namuka, mama burya yambwiye ko yamvyaye par accident ari no kunkuzayo. Nukuri twigire kuri Dawidi. Buhoro buhoro ugenda uratora ivyawe. Womengo Dawidi mu rugendo rwiwe nta shimwe ari kugira. Bene wabo ngwabo aje kubaraba mu rukundo, ntacavuze, batanguye kumwataka. Nibaza ko hari meme en pleine publique, urumva ko baranamukengereye, mugabo ntiyabihaye umwanya. Akakora ivyo ngivyo akisubira mu ishamba. Imana igiye kumukoresha gutabara ihanga. Nguwo watabaye umwamenye n'ingabo, nawe n'ugutabaruka n'iki, abanyagihugu baramukunze. Bamuhaye amasifa ngo ayarayazize.
wa mwami yakura ko Goliyati atangiye gushaka umusomekeranya n'ibihome n'amacumu. Amajaruzi ngwayo Dawidi asubiye guhura n'izo ntambara. Dawidi Imana yaramuvuzeho ko azoba umwami nticahagaze, yahavuye aba umwami. Bwa bwami ntiyaburonkeyemwe amahoro, kuko n'ubwami bavuga yuko yagwanye. Dawidi baravuga ko ingoma yiwe yaranzwe n'intambara pe. Murumva ko ategeza aruhuka. Tuje no mu rugo rwiwe. Umugore wa mbere yaronse yari umugore wa Dawidi wa Sawuli, umukobwa wa Sawuli. Nawe amuzana ko agakengegwe. Umwanya mubonye ariko aritazirira Imana, aramubwira ati utangiye gukura impuzi iruhande y'izi nkumi z'Abisirayeli. Iyumvira umugore ahangara umwami n'umugore wiwe ntamwubashe, amucengereye mu bantu. Mbega Dawidi arahungiraye. Ivyo aravuze ati niwe ubizi, jewe nzotambira Imana yanje. Abiciye ubusa. Kugira duhoranishe imwe bene data, hari ibintu bimwe bimwe tugenda turahura navyo tudaha umwanya. Reka dukomeze urugendo rwa Dawidi. Ngo abone uruvyaro yavyaye, atanguye guhura mwabansa bamushaka kumukura ku ngoma. None hatanguye kubona abana biwe bagwa mu vyaha by'ubusambanyi. Ni mwibajije n'abavyeyi muri ngaha wumvise abana bawe bahuye nayo makuru. N'ibintu bibabaza. Umwana we watangura kumuhiga. Dawidi urumva ko urugendo rwiwe rutari goroshe. Hari naho yatabarutse urugamba yigize umusazi. Bibiliya iratubwira ngo yigira umuntu acira inkonda, yigira umuntu nyene nta bwenge. Imana mu bwenge kugira ngo atabaruke. Ntavyo atabonye Dawidi, ariko ishimwe ryiwe ryagumye mu kanwa kiwe. Ishimwe ryiwe ryagumye mu mutima wiwe. Nshatse kuvuga ibyagenze Dawidi kugira ngo ntimwumve yuko yashima kuko ari umwami sha. None umwami yobura ishimwe, ariko ni wumva ugo rugendo rw'uwo mwami. Aho rero mvuze ibyo nashoboye gusoma, nitwagura tuzogenda turaronka byinshi byaranze Dawidi. Ariko ibyo ntibyamusamaje, yahoranye ishimwe ku Mana. Reka dusomere igisomo no musi twitiza mu kwiga kwacu ingene twohorana ishimwe twigiye tujuru kuri David. Zaburi 71 umurongo wa 14. Haravuga ngo ariko jewe guhera ku murongo wa 14, ngo ariko jeho nzokwizigira, nzokwama nizigira ubudasiba, nzokwiyongeranya kugushima. Akanwa kanje kazovuga inkuru y'ukugororoka kwawe n'ivy'agakiza kawe umunsi wire. Kuko ntazi igitigiri cabyo, nzoza mvuga ibikorwa bihambaye vy'Uhoraho, vy'Umwami Uhoraho. Nzovuga ukugororoka kwiwe, mbere ukwawe konyene. Mana, ni wewe wanyigishije uhereye mu buto bwanje, kugeza n'ubu ndacavuga ibikorwa vyawe bitangaje. Mana, ntumpebe kugeza no mu butama bwanje meze imvi. Ntarabarira abigihe kizoza ivy'amaboko yawe. Ntarabarira abazovuka bose inkomezi zawe. Imana ishimwe cyane. Dusubiye inyuma tukaraba ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 15, haravuga ngo ariko jeho ngo nzokwizigira, nzokwama nizigira ubudasiba, nzokwiyongeranya kugushima. Ni wumva imigabo Dawidi yarafise. Wakanwa kanje kazovuga inkuru y'ukugororoka kwawe n'iyagakiza kawe umunsi wire. Kuko ntazi igitigiri cabyo. Imana ishimwe cyane. Aha nakuyemo uko twokwigishwa n'iki. Dawidi mu gutazira Imana yahora yibwira iciri. Uyu mutima ushima, uhora ushima, si ushima igihe cyose ufatiye ku bintu ubona wakoze ko, ariko n'umutima wamushima Imana kuciri. Dawidi arayibwira ngo ndagushimira ukugororoka kwawe. Ukugushimira Imana kuciri ni iki mbega? Hari igihe umuntu yumva ati none burya Imana iri iki? Ariko wiyumviriye kuri kiremwa, ukiyumvira ko hari Imana yagushizeho, ukiyumvira ko hari Imana yaguhaye amatwi itayakwije umutwe nk'uko umushatsi wuzuye, ukiyumvira yuko amaso itashize aha mu ruhanga, ukacubona ugukomera kw'Imana, ukavuga ati Mana uri inkuru, uri Imana iri hejuru ya byose. Ejo bundi nabonye akavideo kuri YouTube ndaba system digestif y'umuntu, ndayibonamwe ubukuru bw'Imana. Igena ibintu bitwuzuye mu nda bene data bigerekeranye. Uravuga ati none ubu buhinga bushoboka gute? Imana ihabwa icubahiro. Hajamwe aka infection, Imana igaha abaganga ubwenge bakavuga ngo naka infection intestinale, ngo ni vesicule biliaire, ikabaha ubwenge bakatuvura. Ndavuga ati Imana uri Imana nkuru iri hejuru ya byose.
dushatse guhiga ubukuru bw'Imana buri muri byinshi bene data. Igihe dushima ntidushime tuvuga ati Mana wangaburiye gusa, Mana wampaye kuvyara gusa, kuko umengo ishimwe n'iry'abavyaye, kandi turabona batavyaye bayivuga mu mazina. Iyi Mana dukwiye kuyishimira ubukuru bwayo, ko ari Imana atawuhwanye nayo. Iyumvire turi ngaha, umuntu wese ariko arahumeka, nta muntu ariko arasatuha uwundi ngo yamutwaye oxygen izikwiriye, n'ingene iri kwirakwinjiramo ntitubibona. Ibi byose nibyo twereka gukomera kw'Imana, ibi byose nibyo twereka ubukuru bw'Imana. Nama ndabo umwana iyo ariko aratangura kwiga yiruka, hari igihe umwana yiruka akadandabagirana ukabona ariko aragira uko kwiyumvira none aya mafre ariko arafata ava he. Hari igihe umwana yiruka ukabona ko agira gwe nk'ariya mugabo zambaraga Imana ya programme mu muntu ukabona kabaye uko. Ibyo twobona mw'Imana no gukomera kwayo no kuba ariyo yonyene yisangije ubumana ni byinshi bene data. Dusohoka ahantu tuvuga ati Imana uri Imana nkuri komeye, uri Imana ihoraho. Ejo bundi naravyutse nca ndeconnecta telefone kuri prise hafi yanje, nyideconnecta nayideconnexe nabi prise ntiri connecte, nca nshaka gufatwa. Ariko aho nyiraho ndavuga ati ariko muzigamyi wacu tubera amaso, aho umutwara twaryamanye bwaca ndikiziga atazi vyabaye. Bene data ugukomera kw'Imana kuraturengeye, Imana itubera amaso. Ndavuze ati Imana bwari bwakeye, ariko juste narinzize kabri ya telefone. Urakoze Imana, uri Imana nyiringabo. Bene data tubona Imana ugukomera kwayo mu kantu kose gato gato, umutima ushima Imana iciri. Twiho ubundi burorero, raba ingene umwana w'umubebe azokure ejo ukazomubona ari ikintu cy'igishinga ntayo kigera hariyo, ukiyumvira n'umuvyeyi amufise mu nda ntiyabonye ingene yagiye araduga, ntabona ingene yagiye araba muremure, ntabona ingene yagiye aravyibuha. Imana ihabwa icubahiro. Dawidi aravuga ngo nzovuga ivy'ukugororoka kwawe n'ivy'agakiza kawe umunsi wire. Imana ishimwe. Mwene data uraha hantu utahana indirimbo yo gukomera kw'Imana. Iyi ndirimbo iraryoshe iri imbere y'ibikomeye, uravuga kujya ntazi umunsi n'ijoro ingene bibisanya, niko Imana izokomeza kumbera Imana mu bukuru bwayo. Ibi ntituvyibukanya ngo tuvyigishanye kubw'ubusa, ariko iyo ugendana n'Imana ikomeye, ukagendana n'Imana uzi ko ishobora byose, ugenda wunguka inkomezi mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Dawidi aravuga muri Zaburi y'150, reka tuharabe nawe, ngo muyishimire ivy'inkomezi yakoze. Uwo n'umurongo wa 2, ngo haleluya, ngo mushimire Imana ahera hayo, ngo muyishimire mwitazanure ry'ubushobozi bwayo. Imana ihabwa icubahiro. Nahora ndaba marché central do Bujumbura igihari ingene yari ifise ibikorone binini, ikaba ifise inkingi, ariko rabiri juri dukikuje riri hejuru yacu nta nkingi rigira. Ibi byo twereka gukomera kw'Imana bene data. Uvyutse mu gitondo urabe ibigukikuje, uvuga ati Imana uri nkuru, Imana urakomeye. Ibi bitwinjiza muri wa mutima wo guhimbaza. Imana ishimwe cyane. Ikindi Dawidi tumubona ko ku murongo wa 17 aravuga ngo Mana ni wewe wanyigishije uhereye mu buto bwanje, kugeza n'ubu ndacavuga ibikorwa vyawe bitangaje. Ikindi twomenya bene data, hamwe no gushima Imana kuciri, turakwiye kwama twibuka ivy'Imana yadukoreye. Ugiye haruguru ku murongo wa 6 ni havuga ahanyane muri Zaburi 71 ku murongo wa 6 haravuga ngo ni wewe wamye unyishigikirira uhereye mu ivuka ryanje, ni wewe wankuye mu nda ya mama, ishimwe ryanje rizokwama mu kanwa, rizokwama kuri wewe. Imana ishimwe. Ngo ni wewe wamye unyishigikirira uhereye mu ivuka ryanje, ni wewe wankuye mu nda ya mama, ishimwe ryanje rizokwama kuri wewe. Imana ishimwe cyane. Abantu bahorana ishimwe n'abatagendana n'ivyubu gusa. Ni naho Satana dufatira akatuneshereza, akwereka ikibazo wagize muri 2024 ukamengo niho wavukiye, niho wakuriye, byose ubuzima bwawe butanguriye. Mugabo tuva kure bene data, subira inyuma, uhore wibuka. Je narihaye uwo mwimenyerezo, ndanavuga ati ubu ikintu nibuka mu buzima bwawe kikandiza, nkwiye kwicara nkagikura mwishimye kubw'Imana.
Imana ishimwe cyane. Izi mbaraga zo gusubira inyuma mu rugendo rwawe ukibuka iby'inkomezi Imana yakoze, nishimwe rituma umutima wawe uhora unezerewe, nishimwe rituma uhorana ishimwe. Kuko hari igihe umuntu ahura n'ibihe bikomeye akavuga ati nk'ubu ubona nushima iki, vraiment nk'ubu vraiment arabi iyi situation turimwo, urayibona namwe tuce tuja mwibi turimwo, nushima iki. Ariko umwe wese ngaha arafitananiye urugendo n'Imana atarinze gusamazwa n'ivy'iki gihe. Imana ishimwe. Sinokwirirwa ndaja mu madetaye bene data, ariko ico numva twovuga nk'uko kwibuka urugendo, twokwigira kwa aba bagabo abana ba Isirayeli barusamaye ko baragwibagira. Nibaza ngo inkagatuyo Imana yari yabahaye ngo ntimuze mwibagire urugendo rwose nagendanye namwe. Uru rugendo apart nuko rurimwo gukomera, kwibuka urugendo bagendanye n'Imana rurimwe imbaraga zigushoboza kubandanya hari imbere. Mwene data uri ngaha waribagiye 2020, biragoye kuzohangana n'ibigatanya byo muri 2027 2028. Bisaba kugenda na madone y'inyuma ukavuga ati ya Mana, mama yambwira ko navuye muri couverte des années 80 zari zigoye sama couverte y'iki gihe y'igisirimo. Ukibuka ko Imana yaguhaye gukura wavutse ku mezi 6 ariko amasomene makeye. Mwene data muri wewe haba harimo inkomezi deja. Imana ishimwe cyane kugira umutima ushima. Reka turaba abana ba Isirayeli kugira ngo nabone tubigire ko tugiye mu gusubira mu byagezwe 8. Gusubira mu byagezwe igice 8 turahera ku murongo wa 11. Iki cyari gihe Moise ariko arasezera abana ba Isirayeli abibutse ibyagezwe by'Uhoraho, yongera ababwira iby'Uhoraho yabihanije n'ibyo ariko arabasaba. Haravuga ngo muze mwirinde ngo mwoye kwibagira Uhoraho Imana yanyu, mukareka kwitondera ibyagezwe byiwe n'amateka yiwe ashinzwe n'amabwirizwa yiwe, ibyo mbagera uyu munsi. Nimwamara kurya mugahimba, mukubaka amazu meza mukayabamwo, amasho yanyu n'imikuku yanyu bikagwira, mukagwiza amafeza n'izahabu, mbere ibyo mufise byose bikagwira. Maze muze mwirinde imitima yanyu yoye kwishira hejuru ngo mwibagire Uhoraho Imana yanyu yabakuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja, akabacisha muri bwa bugaragwa bunini buteye ubwoba, burimwo inzoka z'ubumara buturira na scorpio, igihugu kigataye kitagira amazi, ikabakurira amazi muri ca gitandara c'isare, ikabagaburira manu muri ubwo bugaragwa iyo basogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ibacishe bugufi ibagerageze, maze amaherezo izobagirire neza. Kandi muze mwirinde mwoye kwiyumvira mu mitima yanyu mutubutore bwacu n'inkomezi zacu n'ibyo vyaturonkesheje ubu butunzi. Imana ishimwe cyane ngo ivyo Imana yihaniza ihanga ryayo aribona twebwe ntitukibagire bene data. Mbega hariho ingaruka zo kwibagira. Iyo twibagiye nonse yama yuko aho hantu ca tuhakwamira tukabura ishimwe mw'ico gihe, ariko biradukwegera. Bamwe baridibamira bakibera mu gahimbo, novuga ngo mu murengwe, ivy'Imana yabahaye akaba ari byo bibafasha kuyivako. Kandi aba bantu bagenda baratakaza imbaraga. Raba imbere ya bya bigatanya, babagabo babiri Yosuwa na Kalebu nibo bashoboye kuvuga bati wanguha naho bakomeye, naho mubona bigoye, Uhoraho nitwamwubaha azoduha kubarya kabutsima. Iki gihugu yaragisezeranye. Mwene data turi mu masengesho, ariko burya nitwaciye tugenda mwino si yo hejuru gato ngo mu birere, ubu tugira dusohoke dusubire muri bwa buzima aho bigatanya bitangura kugusanganira ati kaze mwisange, aho dusubira guhura n'amadosiye maremare akomeye. None se mugiye kuyabwira iki? Hagarara uvuga ati Uhoraho yatubereye Imana iruta ingabo, nzobandanya. Imana ishimwe cyane. Hagati aha hari abagiye gusubizwa, ntimuze mwibagira aho Uhoraho yabakuye. Nkunda kuganira n'abavyeyi bari hafi yacu. Umuvyeyi mukobwa arashakwa, agashakwa yarasengeye umugabo, ejo akaronka umwana akaba ari wamukura ku Mana.
amakoraniro y'abera serire mu madepartement wa mutelefone atubumfise umubebe aronka yo nka 24 ni wewe wonkeje wenyene muheke uze mu murimo w'Imana ngo yango n'ivyabaruguru uwo mugisha nyene Imana yaguhaye akaba ari utangura kukwereka yuko ugiye kuba kure y'Imana n'utuntu duto bene data si kuvuga ngo uzocugwa ngo wigire ariko ivy'Imana yaduhaye bikwiye kutugumiza mu kibanza cyo kugumana n'Imana ariyo ya mbere akenshi bituma tugira amadabord ejo bundi abarongozi baturongoye muri famille mu maserire nibo batubwiye ati hari igihe umuntu yegskiza ngo niho nyishika ngo bisi yari yangoye ngo urumva murongozi wa serire ngo sinza kuboneka umurongozi yacatubwiye ati none uwo muntu burya aronse amubwira ati duhuriye kujya gatatu ndaguhaga brochette ntaca agenda nawe bicise mu mutwe wiyumvire ariko kuko ari igikorwa c'Imana ndarushe mugabo aguhaye akarandevu uti none uri muhira ndagutore tugenda ahantu dusangire namba kajya ka brochette wogenda ukakarya hamwe n'uwo muruho ingoro no muri serire bende data ntituzogwa ngo tubivemo tugenda turanjanjwa ku vy'Imana tubifata reja urumva ni weekend no kugira isuku mu nzu none Imana izokorerwa ariko duheje amasuku yo mu mazu yose ifo ko twiprograma Imana igahora imbere Imana ishimwe apana ku ivyacu Imana mfise imanzu urumva vraiment iyi weekend sinzoboneka none ugo rubanza guwa muntu ruraramplace guhoraho ku Imana twipange turiko turafashwa mwaya masengesho Imana ishimwe abana ba Isirayeli baribagiye ntibajabutse ikiyaga gitukura bahuye no kubura amazi batanguye kwidodomba jewe naravuze ati iyo barindira basi gato mugabo wundi mutima urambwa terega niko mumeze ahubwo nibikwigishe babonye amazi acitse mu inzira banyotewe ku gasozi gatoyi barenganye batangura kuvuga ati Mose kwaje kutwicira ibi nibiki bibagiye mwene data ndagusavye ntiwibagire hari mwimbaraga murazi yuko yo turi mu bikomeye uhwana mwe tata akubwira ati komera ihangane aranagusengera hari birenze bya gukorera komera ihangane akanagusengera hari ibindi agukorera mugabo iyo wibutse ibiri muri wewe birakora kimwe kirenge wa undi yakubwira ngo ihangane bikwambika imbaraga ugashobora gukomeza urugendo ufise ishimwe Imana ishimwe cyane turagomba kuraba ikindi cyo dufasha cyaranze Dawidi muri uku guhorana ishimwe ibihe byose yaciye mu bikomeye twe tutaracamwo muri Zaburi turasubira hamwe muri Zaburi 71 kugira ngo duhave dufata umwanya wo gusenga iyo twibuka hagataho ivy'Imana yakoze tuyishimira ivyo yakoze ntibikwiye guhagararira kandi nkiri ngaha aya kwibuka ivy'urugendo rwacu ntibikwiye yuko twama turi sante mu buzima bwacu ariko dukwiye kwagura ukibuka ivy'Imana yakoze kubw'abandi kuko navyo bidutera intege nta gihe biragushikira ucitse intege ukibuka ikintu Imana yakoreye nakayateramiye igihe kirekire ukavuga ati ariko Mana uri mwiza ukumva imbaraga ukabandanya kandi ibi byo gushima ivy'inkomezi Imana yakoze kubw'abandi kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo nuko ngo musengere bene data mubashimira Imana na cyane abami n'abashizwe hejuru mu gusengera bene data ushima Imana en leur faveur bizotubuza iki bizokuraho na wa muzi w'amajaluzi burya umuntu aronse promotion ugashima Imana ntubu kibuze ntubu gishavuye ngo ujya nawe ariko mu gihe wamubona ivyiwawe ubushaka umurongo wawe wuzure kuruware yawe ugenda iruzura ariko ivuga ati yo numvise intahe hari umuntu Imana yagiriye uko ukumva urashimye Imana kubwiwe wa muzi wukurura ngo nakaransize nakageze kure ntubu kihabaye Imana ishimwe cyane kandi naha tugomba kuhakura izindi mbaraga bene data turiko turasenga twarasengeraniye none bishika gute ngo umwe ashubijwe bidutsitaze vyamabi twihakarorero umwe wese ngaha arafise nimero yambara y'ikirato kugira ndabereke ingene ishimwe ryacu ku bandi rikwiye guhoraho ego hariho nk'abambara nimero 42 30 ugasanga bose botizanye ibirato ushima Imana kubwo wagutiza ikirato mugakwiza nimero ariko nujya afise nimero nini nk'abari aho nzi 44 42 namburi 39 yacu mujaluza
iyumvire bagutiza ikirato ca karanikate ntuva mu nzu. Twomenye ibiba biriko biraba rero, ntitushobora kuba tuvuga ngo nakangwa naronsa akazi ngo nyiri umushomeri. Ni nimero yiwe. Aha hari nimero nambara karani sinshiramwo. Yongi kancamano. Nico gituma ugufuha kutanezererwa abandi tubivemwo. Hari umuntu yegeze ngo kubwira Imana ngo ariko Mana abana akabaguma bishugwa ngo ibi nibi. Ngo nyamara bujya ngo barafise imisara ngo kuko nababwiye ngo umuntu wese yikorera umusaraba wiwe ngo ankurikire. Ngo raba nka kandida hajya ngo kajya gasaraba. Aragobera Imana namba yarakabona gacitse ari gato. Basi ni muhindura ikorera ka kandida. Erega rajako ntiyagakuye hasi. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro. Bene data tunezererwe bene data. Twihaka karoro k'iki kirato. Nta muntu yambara nimero 30 yambara 40. Ntatambuka. Kucyurira ngo naka ngo yageza aha. Ni kuruwari yiwe. Nta muntu adusigare ga bene data. Nituri muri course. Byari naragiye ku ishure muri rencontre parents enseignants. Barambwira ngo umwana wawe romushiremo effort ngo ishure ngo ni course. Baca bavuga ikiri contre nico ntoza abana. Kuko hariho n'igihe mu mashuri abana tubabwira ngo ujya muceko ujya mwana uri kuramuroga. Kuko mu buzima zo kwa maronka bamusumba. Umwana wawe mwigishe aca ubwenge mugumize kuri level Imana ishaka agumaho. Reka kumuteza mo insécurité ya competition. Imana ishimwe. Ndafise utwana twuduhasa reka tuvyagure. Ntidufise na caractère simwe nivyo bakunda si bimwe ntibanareha. None wewe wivukiye kwa naka je nanje nkavuka kwa naka gute nifuza ibyawe umugabane wawe n'umurage wawe uriho. Ndibuka ako ka butoye atambuka yatambutse 3 mois bukuruka kiriko karavura. Yewe narahasengega Mana kubona abana bavukiye rimwe kamwe karavura kandi karatambuka. Ndavuga ati Mana je nayumvise ibya Yakobo na Esau. Ndakwingiza ntazagira umwana azosaba uwundi Mana. Uyu mwana ntabe Yakobo mu izina rya Yesu. Ndabisengera umva aho naruhiye. Ariko wari umupango w'Imana. Reka bagere mu ishuri. Camvuga ati mwigi mumfashe aba bana ntibaze biganye. Ndiko naha ko bogeranira amajaluzi kuko umurumva aradepasa uwundi. Uburo barakuze turaganira bigisha barabinkuye muti bareka abana kubera bakundana bigane ntabwo bazojaruzanya. Bukuru rero mu minsi yeze naho ati none wumva gutega piciciko Feifa guca ngo ngo mama ngo muri Sunday school barabitwigishije ngo ko Gahini yafashwe n'amajaluzi. Abantu bo muri Sunday school Imana ibahezagira. Abana bacu muri ko murabatoza Imana. Ngo reka mama ngo Feifa ngo ni mwene wacu. Ngo bayu wa mbere ngo je nkibera wa 20 ngo na amahoro. Urumva uwo mwana? Ngo ayo n'amajaluzi ngo yoba mfashe ngo urabona ko Gahini yaciye yica Abeli. Ngo none nkanamubaza ayo majaluzi ni kubera iki? Ngurumva ngo Gahini ngo Abeli ngo yatanze ishikanwa ryiza Gahini nawe hagutanga ryiza acara mujaluzi. Ariko ndabahaye akarero k'abana. No mu bakuze hari gihe biza. Nakaravyaye ntaravyara. Arimutse ntarimuka. Aravanche do grade nkiri hahande bene data. Iyi si ntituzoyicamwo tukiraba ivyo kwa banaka. Ubuho barabitworohereje n'amastatara bigusanza mu nzu be. Akaca kwerekana ko ingene yari kuri yose yaendye naho bifotoreje ntaho bagusize ntaho bagiye ahantu barahagarara nta nuwuzi ko n'impuzu batazitiye. Murabona ibyo birihuta bigezweho cyane. Ngurumva umugabo n'umwana bose rambaye tuntu twiza gumuko duhage bene data bagenzi. Isi ifise systeme yo kutudetruiza. Ntukangwe n'umuntu yakweretse ibintu biryoshe kuri stati simvuze byinshi ariko bijya ntibigukange. Hazwa n'Imana kandi utangiye guhazwa n'Imana unezererwa abandi ugashima. Timana ndagushima. Ni naco gituma utacumva intahe zikomeye ngaha. Abantu banka ko amano ya bamwe ngaha yohera. Je hari umuntu ejo wundi yanyagaye ngo ati mama Imana yangiriye neza. Tellement que tu peux pas imaginer. Ubu nta marundi nkorera. Namahera y'agaciro ariko azayivuge ngaha. Muca muvuga ngo yishimye ariko Imana imukuye mu marira. Ni muvyumvire bene data. Eske kubona umuntu ahora arira nibyo vyubaka? Imagine utunze urumwe ngaha mu Burundi tukaba manje. Urumva iyo insécurité ucujamo.
reka dudugire rimwe. Nico nkundira umuji, ufise imodoka ya 0 kilometre n'ufise itama pièce nta stress. Ndakunda ivyo bintu rero pe. Uri mu bandi aharoje ndahakunda, shaka uzane wambare kuri dernier cri, utambukanye n'umuntu yaremuye, Imana irayigira style isohotse, nawe wambaye ivy'amamiliyoni mubeho. Bene data, tunezererwa abandi. Dawidi uyu nguyu umwami voisin yatsinze urugamba, yaramurungikira abagaragu be n'inka n'amasho kumugemurira, agiye kumukeza ko yatabarutse. Abapagani byo barabidusumbije. Abapagani baronse ama promotion, telefone abagenzi bakanwera promotion, inzu barayinwera ngo barayitota. Abakizwa bangahe ibyo tubikora? Ucuvuga ati reka sinikwegere ko nsigaye nishima. Arondera ba bantu nyene 3 4 5 azi ko bamukunda kandi babizigirwa. Tereka buki Imana yangiriye neza, naduze igiti bikaca bihereraho. Bene data, wumve ko ntabawe nawe utabawe. Nukuri ni muvyimaje, n'umuntu ahora arira atera amarira. Iyo aruhutse wumva nawe uruhutse. Ntimurayibona iri kurasenga uvuga ati Mana nakawarakoze ko bamutabaye. Ya wumva na ca gisozi kikuri imbere ubanje no kucibagira. Dawidi ro ryari bangagiwe, abami b'ababanyi batsinda, yaca barungikira intumwa kubaceza. Ducezanye bene data. Abamama mutaribaruka, wumvise uwo mwakuranye yibarutse, genda. Hari ukubwira ati sinyinjirayo, Jesse ntera umwana ntabyaye, uri kuri yugarira imigisha. Na wa mubabaro n'uwinzigo ucutangura kutudetruiza. Wewe utaraturonka akazi, ejo abo mwasengeye hamwe bagatangura kwegera imbere, nezerwa ati nimero ziriko ziravamo. Bama babitubariye noneho sindabisubiramo. Ariko tunezerwa abantu Imana iri kiratera igitutu, tunezerwa abantu Imana iri kiratera akaruhuko. Imana ishimwe. Turagomba kuja kandi ku yindi verse iyi y'umuna ya 18. Dawidi aravuga ngo Mana ntumpebe kugeza no mu butama bwanje meze imvi, ntarabwira abigihe kizoza ivy'amaboko yawe, ntarabarira abazovuka bose inkomezi zawe. Imana ishimwe cyane. Irindi jambo mbona twokuramo ryo twigisha abantu bahorana ishimwe muri bo, n'abantu bafise ivyizigiro vy'imigambi y'Imana, imigambi Imana ibafitiye. Tugiye gusohoka, bamwe situation ko wayisize ni gushobora kuzoyisanga, ariko mu mutima wawe uvuge ati Imana ifitiye imigambi myiza y'amahoro. Ejo sinzokogwa n'isoni, nubwo biruko mvuye ku musozi w'Uhoraho. Witera intege, wiremeshereze mu mwami. Abantu bahorana ibivyizigiro mu mitima yabo no mu mitwe yabo, hari imigambi myiza Imana idufitiye. Abantu bamana ishimwe, n'igihe hatababibona baravuga ati sinzi ryari bizombwa umugambi w'Imana sha uriho ku buzima bwanje. Imana ishimwe. Turavye muri Zaburi 40, reka tubirabe kuko nayo n'amajambo y'Imana, ntaco Imana itaduhaye bene data. Zaburi 40 umurongo wa 5 haravuga ngo Uhoraho Mana yanje, ibikorwa bitangaje wakoze ni byinshi. Urumva ko bigarutse ngo nivyo wiyumvira kutugirira nta wogereranywa nawe, nogomba kubidonda no kubivuga birenze uko vyoharurwa. Dawidi aravuga ngo ivyo wadukoreye ni byinshi, ariko ivyo wiyumvira kutugirira birenze uko vyoharurwa. Bene data, tujyamana ivyizigiro bizima mu Mana. Naho turi mu isi shaka uduca ivutu hirya no hino, ugumye ivyizigiro. Ivyizigiro navyo bitera umunezero. Dawidi ngaho ariko aravuga ngo nyakugira Imana, ntundeke mwamenye n'ingoma, sintahe uzongeze no mu butama, mbwira bibihe bizoza ivy'amaboko yawe. Uyu we yaramaze gufata ingingo, ntibigihagaze mu vyizigiro gusa, ahubwo ashaka uzobona abazobwira ivy'amaboko y'Uhoraho. Ibi vyizigiro birakomeye bene data, navyo hamwe nuko biguhishimwe birakujabutsa. Hariho akantu umuntu umwe yegeze kutubarira, urugo ruraho ngo rwari rufise abashitsi. Hama umukenyezi n'umutware we baravugana, ati none ko dufise abashitsi tuzobaza Imana iki? Bari batunze inkoko bagatunga n'intama, aho gakurunwa wa mukaza.
hama inkoko nyene urayibona nyene yigira vyinshi ritera hejuru agenda guhiga intama irayibwira ati baga iyo ntama ivugira hejuru nyene n'ubweruzi bwinshi ariko intama nayo n'ivyizigira ikavuga ati Mungu yuko baga iyo ntama Mungu yuko namba vyaramazindwi ntumaze igihe vyamaze ariko ibi vyizigiro biratuzigama reka umunsi w'izina ugere intama rega wa Mungu yiko abe Mungu yiko haza abashitsi babiri serugo na inarugo barasura bavuga ati none ko abashitsi haje babiri turacabaze ya ntama tubaga inkoko kuko niyo yokwira abantu babiri bene data ibi vyizigiro ndayibabwiye mwaka gakuru mbwasi inkuru namwe muravyiziye ahantu vyagiye biratujabutsa Mungu yiko reka guhiga vyinshi nezerwa naho ubona uremere uvuge ati Mungu yiko naho inkoko ziguma zivuga ngo ye iyo ngwara ni turuwamwa Mungu yiko Mungu yiko Imana ihabwe cubahiro uguma ivyo vyizigiro tuvuye mu masengesho tugiye guhura n'ibinyuranye ntimwe hari igihe abasenzi baza ngo bahura n'ivyo bagomba gusa hari ibyo bigiye guteramirwa hari n'ivyaciriwe ngaha hari n'ibigiye kwakirwa ariko hagati aho Mungu yiko dufise Imana Dawidi aravuga ngo nzovuga ukugororoka kwawe mwene data uvuga ugukomera kw'Imana uvuga ukugira neza kw'Imana uvuga amahoro Imana itanga uvuga ubukuru sinobugucapira nawe urabubona nyene tubuvuze urabona Imana mu bukuru bwayo wongere ntiwibagire urugendo rwa Imana yagukuye nago rurimo inkomezi nyinshi ariko kandi ntibihagararaho ngo ivyo yiyumvira kutukorera navyo ntivyogegwa mu mutima wawe wiremeshe mu Mana terega naho ntarabibona biriho rega hari amasiti wawe tubwira ati biriho hakaza icimvyo ati none bizoca he sinzi aho bizoca mugabo ndazi ko biriho Imana ishimwe cyane turagomba gufata akanya dusenge bene data turacari mu impwemu yo gusenga kuwa kane baratubwira ko tuzosoza aho tuzomanuka umusozi w'uhoraho tukabandanya muri bwa buzima bwa misi yose reka twegeranye inkwi ducane igicaniro c'ishimwe aho uvuga ati Mana nanje ndarahuyira ishimwe ridacika ry'ibihe byose ndarijane mu rugendo rwanje hariho abari basanzwe bayafise twenyegeza inkwi hariho ushobora kuba yaracitse intege tabo mvukana nabo barantaye Dawidi muzohagarara hama kubwiye ati John abaseruka nko bakantukira en pleine publique ariko narabandanije nta promotion itagwanywa urabona Dawidi no mu bwami wabona umengo nta mahoro yahagiriye mugo kuko yaramize ibanga ry'Imana yaravuga ati niyo mpamvu nzoryama gasinzira kuko uhoraho ari wampa kuba amahoro Imana ishimwe cyane reka duhaguruke dusenge abaririmbyi baze tube mu mwanya mwiza umuntu wese atangure gusenga hari byinshi Imana yakoze bene data haleluya tuyishimire ivy'inkomezi yakoze tuyishimire nkuko bibereye ubukuru bwayo uyishimire ku bwa mwene data bene data igicoco gihere vraiment nk'abantu twiteze Imana tunezerewe ivy'amaboko yayo ntituriko turasiganwa turafise ivyacu umugabane wacu uriho ushima unashima ntitwaziye mu isi rimwe urumva ko nabaziye mu isi rimwe ivyabo si bimwe Imana ishimwe cyane haleluya reka nsabe abicaye namba ntabagoye ariko kumva mwubwo buryo bwo kwicara ariho wosenga na mahoro dutangure gushimira Imana wegeranye inkwi ubwira Imana ugukomera kwayo ahabene datari ivy'Imana biri kirakora muri twebwe tutazi uburyo nyene bikora haleluya turagushimiye Imana yishimire pour la motricité yishimire ku mutima wawe utera yishimire hari byinshi oh haleluya Mana turaguhaye icubahiro turashize hejuru izina ryawe turi ngaha tuvuga ugukomera kwawe Mana turi ngaha tuvuga ubukuru bwawe Mana turi ngaha tuvuga duherezehe uri Imana iri hejuru ya byose uri Imana nta wogereranywa nawe uri Imana haleluya reka ishimwe ridudubize mu bana bawe Mana reka yambizi subire kududubiza
reka yambizi aha hagati nkikujwe n'igifungu c'ivyabona cabo wayeretse cabo wihishuriye Mana yareka isoko ritoboke batangure kwivuga amazina batangure kuguhimbaza kuko uri Imana nkuru ikomeye. Haleluya haleluya. Rega Mana wo tubaza n'ingene umubiri wacu functiona ntabyo tuzi mwami wanje dusenga ngo uduhe ijoro ryiza ariko ntitugusaba ngo uturinde coagulation sanguine. Ivyo nivyo inkomezi ukora tutamenye ingene ubikora ingene amaraso acambagirana mu mubiri wacu navyo tuzi Mana ingene ubwenge buja kugihe bugakomanda ukuguru kugatambuka nkashobora kuvuga ukuboko kukareyajisa Mana ivyo nivyo gukomera kwawe. Uwera nushimwe uwera nuhimbazwe uwera nutazigwe turi ngaha tukwivuga mu mazina birengeye ivyo wadukoreye ariko tugushimira icuri. Reka nsaba umuntu wese asenge ashimira Imana avuga ubukuru bwayo. Erega Mana urakomeye erega Mana urakomeye niwe watanze urubibe rw'inyanja z'amazi niwe washizeho igisenge c'ijuru kitagira inkingi. Erega Mana wo tubaza ingene umunsi n'ijoro biperimita navyo twobona navyo tuzi. Erega Mana urakomeye uwera urakomeye uwera urakomeye. Turavuga ukugira neza kwawe turavuga ivy'inkomezi wakoze turavuga amahoro waduhaye turavuga kuri Imana nkuru ikomeye nta wogereranywa nawe Mana uri hejuru ya byose uri umwizigirwa. Oh haleluya 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 haleluya. Turagushimiye Mana turagushimiye ko batugize abawe turaguhaye icubahiro Mana muri kwa kudatahura canke muri kwa gutahura kugufi dufise turahuje imitima n'inama tuvuga kuri Imana ikomeye turivuga kuri Imana iri hejuru ya byose tuvuga kuri Imana igira neza. Haleluya. Nahamajuru kukomanuri nkuru nibazako muzi nasanze urengeye byo nibwira kukomanuri nkuru kwirwaho icuri kukomanura inkuru nibaza ko y'amazi nitukuzi Imana engeye cyo nibwira kukomanura inkuru. Dukomeze kwibwira ugukomera kwayo ngo naho amajuru niyo kwigwaho ibyo twoyandikira tuyibwira ugukomera n'ubukuru bwayo. Mwene data iby'ubukuru bw'Imana turabibona turaryama tugasinzira ntituzi ibyabaye. Akenshi dusengera ngo Mana umpe kuvyuka amahoro ngo nkuragije umunsi w'ejo ariko twama twumva abantu bishwe ngo n'agakayu mbe kubera iki tutakavyukana. Imana irapermeta ko amaraso anyurangana muri twebwe atavuze ikemera yuko la sensibilité tuyivyukana ikemera ko tuvyukana la motricité ikemera ko ubwenge busubira ku gihe ikaduprograma. Mbega iyo twasinziriye ninda dukangura atari ya programmation y'Imana irengeye ubwenge bwacu. Reka tuyishimire. Oh haleluya. Mana uri Imana nkuru, Mana uri Imana ikomeye, Mana uri Imana atawogeranywa nawe.
turabivuga turabihamya. Ni wowe Mana ihamagara ibitariho nk'ibiriho. Ni wowe Mana izura n'abapfuye. Ni wowe Mana utugejeje uyu munsi Mana aho ubona twaciye mu bikomeye. Uburyo wagiye uturagira tuvuga bike ibyo twashoboye kubona. Ibyo watunyegeje nibyo byinshi mu kwera kwawe. Ibyo watunyegeje nibyo byinshi mu gukomera kwawe. None turi ngaha tukwibutsa ugukomera kwawe. Uri Imana nkuru ikomeye, uri Imana ihoraho, uri Imana nkuru. Ni wowe mahoro yacu, ni wowe byizigiro byacu. Nta wundi mugisha dufite atari wewe. Ni wowe duhanze amaso, ni wowe bwihisho, ni wowe hema ryacu mu mvura nyinshi, ni wowe karuhuko kacu, ni wowe sabato yacu Mana. Muri wowe turi impore, muri wowe turatuje, muri wowe turaruhutse. Turagushimiye Mana, waduhaye iby'akaburarugero ya kontebore y'amasantarabaka y'amasa. Izina ry'Uhoraho nirishimwe, izina ry'Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo nirishigwe hejuru. Niyo Mana ikwiriye guhimbazwa, niyo Mana ikwiriye gusengwa, niyo Mana ikwiriye kubahwa, niyo Mana ikwiriye kwivugwa mu mazina. Ibyayo ntitwobimarira aha. Yaratugobotse ku munsi w'ibyago, yaradutabaye le jour de la détresse ya kontebore y'amasa. Izina ryawe ryubahwe. Uri hejuru Mana, uri hejuru Mana. Ni wowe dusenga Mana, ni wowe dusenga Mana, ni wowe duhimbaza Mana, ni wowe turirimbira Mana, ni wowe twivuga mu mazina. Uwiteka Imana Nyiringabo ya kontebore y'amasantarabaka y'amasa. Uyu mugoroba mwene data umwita izina. Nkunze kumwita mutabura uko abigenza, nkunze kumwita nteturuye, mutabazi, mwizigirwa, wa muvyeyi wa bose. Ni se w'imiryango yose yo mw'isi, ni mutananirwa, ni nteturuye, ni rukundo, ni mahoro, ni vyizigiro, ni museruka rukamvye, ni mutananirwa. Uwo mwami wo kwizigirwa ntiyananiwe ibyacu igihe byari binaniranye. Aya saya maya yanda karamasa. Mbega tukwivuge dutega mwami. Niwe waduhaye kuvyara turaheka, niwe waduhaye amahoro, niwe waduhaye ivyizigiro bizima. Tugushimiye ukugira neza kwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Niwe Mana ntawogeranywa nawe, niwe Mana ntawogeranywa nawe. Aya saya maya yanda karamasa. Éternel est ton nom, éternel est ton nom. Uri Uwiteka, uri uw'ibihe byose Mana. Iyo nibutse ibyo numva amahoro, numva kurema. Wowe nturi umwami ejo tuzumva ngo ibyawe kabaye, ariko uri uw'ibihe, uri uw'ibihe byose. Haleluya. Turabahigwe twe tugufise, turabahigwe twe tugufise, turabahigwe, turabahigwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Izina ry'Uwiteka Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo niryubahwe. Iryo niryo zina twaruhukiyemwo, iryo niryo zina. Haleluya. Yasaya mayaya. Ibyo wakoze ni iby'akaburarugero Mana. Ngene umuntu ashobora kuba amahoro ibihe n'ibihe biva kuri wewe. Umunezero uto ayasaya ma utogegwa. Turagushimiye Mana, turaguhaye icubahiro cyose. Turaguhaye icubahiro cyose Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Yakontebore y'amasa. Ukuganza nukwiwe. Haleluya. Umwami ashize
twinjire mu y'impwemu y'ugusenga turagomba kwivuga mu mazina uyu mwami. Abashengeye kera ibwami yazavuga ngo umwami naka yangabiye yamaze yangabiye ibi n'ibi n'ibi yampaye umusozi. Uyu mwami hari iby'inkomezi yakoze hagati muri twebwe. Uyu mugoroba reka utangure kumwigina uburyo uvyumva mwene data. Haleluya. Tubuze ingoma n'imirisho twari kumuvugiriza. Umwibutsi ingene yaguhaye gusinzira, umwibutsi ingene yagukijije agahinda, umwibutsi ingene yaguhetse mu bupfuvyi. Arakwiye kuvugirizwa impundu n'ingoma ya kontebora y'amasantara baka y'amasa. Senga mwene data, duza ijwi ryawe ivuga mu mazina uwo mwami arabikwiriye. Uwo niwe twaje ko twese abarusha n'abaremerewe. Hayayayaya, turaruhuka muri we, turi impore muri wowe, turaryama tugasinzira. Haleluya, haleluya. Nibuka ibihe byanje by'umubabaro, ni wewe wanyiruye wera we, ni wewe wanyiruye wera we. Munyenkomezi wa Israeli niryo zina ryawe. El Shaddai etono, Elohim etono, El Elyon etono. Ndibuka ingene wansanze mwami wanje ugasanasana umutima wanje. Mbe nkuvuge ntegabwirukiro mana nkuru ya kontebore y'amasantara bakayamamasa. Ni wewe mana nkuru yo kwizigirwa, ni wewe mana ihamagara ibitariho nk'ibiriho, ni wewe mana utanguza intango shasha, ni wewe mana utobora imbizi z'umunezero mu bantu, ni wewe waduhaye ivyizigiro vy'ibihoraho. Haleluya. Imbere ni heza mwuyu mwami, imbere ni heza. Haleluya. Abarira waraduhojeje ngo ahari amarira hatobotse indirimbo. Yesu we, Yesu we, Yesu we. Haleluya, haleluya. Yakonte boya maya. Haleluya. Tumushimire ivy'inkomezi yakoze, tumushimire nk'uko ibereye ubukuru bwiwe. Uwo mwami arakomeye, uwo mwami agira neza. Bamwe yabahojeje amarira y'ubupfuvyi, abandi yabakuye mu vyobo, abandi yarabahojeje, abandi yabahaye ivyizigiro. Turi ngaha mwami, ni wewe twashengereye, ni wewe twaje kuvuga. Tugushimiye ingendo zose ziri aha hantu, aba wubakiye urugo rusenyutse, aba wahaye guseka. Haleluya. Yesu we, ibyawe ntitwobirangiriza ahangaha mwami we, nyagasani we. Izina ryawe rishimwe mana ya konteboya mayasa. Ibyawe ga mwami ntitwobirangiriza ahangaha mana. Uri Imana nziza, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza. Haleluya, haleluya. Uri Imana ikomeye mana. Haleluya. Turibuka amajoro ataca twayahuriyemwo n'izina rikomeye ya kontebore y'amasantara bakayamamaya. Ivyizigiro vyacu urabisanasana, utubwira ko hari bisigaye. Turavyuka dukomeza urugendo, amarira uyahindura indirimbo, ikigandaro ucambika kwivuga amazina. Haleluya, haleluya. Izina ryawe mana rishimwe. Hari ibihe tutazibagirwa mana, watubereye Imana nziza, watubereye hayasayama, watubereye Imana ikomeye. Ngo rega naho igiti cotemwa ngo amaherezo kizosubira kunaga, uko niko twabonye uvomera ibyacu mana. Warakoze mana, warakoze. Aho inzitiro zari zarasenyutse wongeye gusana uruzitiro. Umuririmbyi umwe aravuga ngo imirima yumye ngo yongeye kwera imbuto, ngo ahari amarira
ngo humvikanye indirimbo tukuvuge dute Uwiteka Imana nziza. Kuba bawe biratunezereye Mana, turi muri wewe sans notre profit, turi ngaha kuko ni wowe nyene dufise, ni wowe nyene mahoro, ni muri wewe twabonye ubuturo, nta kindi cyatuzanye Mana. Haleluya, haleluya. Urakoze Mana, urakoze Papa. Ibyizigiro byacu nibinyiganyiga muri wewe. Haleluya. Kadusozera isengesho ry'uyu munsi. Dawidi aravuga ngo uwera unzigame, ngo nzoshike mu butama, ngo mbwira bigihe kizozi by'amaboko yawe. Hama Zaburi 40 umurongo wa 5 uratubwira ngo ibyo Uhoraho yadukoreye ni byinshi, ariko nibyo yipfuza kutugirira ntibigira ingero. Turashaka kwatura ibyizigiro dufise muri twebwe bene data. Uyu mwami ibyizigiro umufisemo utangure kubivuga, kandi abariko tuzobandanya. Yaravuze ngo sinzobata, sinzobahemukira. Haleluya. Ngo uruvyaro rw'abagororotsi ngo niwe azogwigisha. Dufise byinshi tuvuga ko ngo umugororotsi naho yogwa ngo amaherezo ngo azovyuka. Ntihagire ikiguca intege. Kaze ntarinze kubabwira ibyo dusengera, watura ibyizigiro byawe. Sinzopfa nzobaho. Aucun malheur ne m'arrivera, kuko nagize Uhoraho ubuhungiro bwanje. Azozigaba amahoro masa kuko namwizigiye. Azondongora nshitse kukuri kose. Yavuze ngo azoturangira inzira, ijisho rye ntirizatuvaho. Ni Imana ihoraho ibihe byose, ni Imana. Haleluya, haleluya. Ejo batubariye ngo abansi nibadutera ngo si wazoba bagomoye, atugiriye imbabazi kandi ari ku ruhande rwacu azodushikamisha. Ngo wowe ufise umutima uyugumba azotwubakisha amabuye nk'aya simaragido, inzitiro zacu azubakishe safiro. Ibyizigiro byacu mw'uyu mwami ni amahoro, nta byago bizodushikira muri iki gisagara, ntituzicwa n'inzara, ubuzima ntibuzikompika. Uhoraho uzoturengera, mu miryango yacu uzoturengera, mu buzi uzoturengera, mu misozi uzotubera Imana, mu biyayi uzotubera Imana. Wavuze ngo uzorungika umugisha ubane natwe Mana, ngo ube mu twato twacu, ube mu ndimiro zacu, ube mu byo dukora Mana. Haleluya. Ngo uzorungika umugisha ubane natwe, ngo abakwegamitse ku mutima ngo amahoro azoturongora. Urakoze bwirukiro Mana nkuru, tugushimiye ibihe byiza turi mu by'amasengesho. Urakoze kuri ibyo uri kurakora mu buryo bw'impemu. Urakoze ku miryango uri kurugara, urakoze ku miryango uri kurugura, urakoze ku nshuti uri kurazana, urakoze ku byabaye bloke uri kuradebloka. Mu izina ryawe ryera Yesu, waravuze ngo nimwahezagirana ngo muze muvuge ngo Uhoraho arakakuraba neza, ngo aguhe kugira umugisha. Oh, haleluya. Umugisha wawe uri kuri twe mwami, natwe abana bawe ntidutinya kuko utubera amaso. Urakoze munyenkomezi wa Isirayeli, izina ryawe rihabwa icubahiro, kuko uri umwungere wacu ntituzokena. Ngo ibyiza n'imbabazi bizotubako shengero ry'Imana. Aucun malheur ne nous arrivera, kuko ibyizigiro byacu bishinzwe mu uwo mwami. Ngo nk'uko imisozi ikikuje Yerusalemu niko Uhoraho agosabiwe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane.